hari ukuntu bihenda yuko ari ahantu bamaze kugera kandi batarahagera. Uno munsi nka wumvise nka Kim Kardashian ariko atana amajambo na Kanye West bapfa umwana nuko iyo saga yashobora guhera umwe yivanjemo miliyoni nk'amajana 5 y'amadolari. Sivyo? Mbese ngaha nta saga nini y'ivyashari hari. Beef ni mbamba. Je cyari navuze commentaire imwe kuri Big Fizzo yandunkiye ngaha ama audio ariko arantera ubwo. None umuntu waramwubahutse. Hariho izina riba riri nini abantu baba bakutize ko ubunini buri proportionnel. Yego. N'izina ubufise. Kuvuga yuko yahunze. Sivyo? Yego. Aprefera kuba cyane hanze. Kubera ngaha nta bintu afise avuga ati biri proportionnel n'izina afise. Donc umvise Big Fizzo ukubyo cubona uruntu runaka. Hari uruntu ugomba kubona. Bavuga brase. So tuvugisha ukuri. Yego. So tuvugisha ukuri namuvuga ko ateye imbere. None Fizzo ntiyategura ama festival de l'indépendance. Yego. Nivyahombye. Hari abantu yaronga kubera iki? Kwiyumva yuko bijya vyahomba kubera kwiyumva yuko ari Fizzo. Nta publicité ngeneye singeneye kugira iki. Wagenda ugasanga uri kuriraba. Muri Canada ntiyagiyeyo nambariye hariya. Yakiriwe n'abantu batatu muri concert. 3 personnes, 1 2 3. Big Fizzo. Yego. Simbi uno munsi kuba barimvye bigaranzura muri ubwo buryo mu gihe ari minani mu istandukanye nka ba Christian Savye n'abandi bazi gutegura kubeka ayo maherere mbega isanganiro award uno munsi kuba yikubisa gashiga kubya ikazana gashime kanini cyane nk'umuduga kameme uno munsi isanganiro award yari kwiyo consultation mavumba ntashaba simbizi kubera iki wewe imbere yuko baransa competition ndi ngombwa wewe n'ibintu utarimo ibintu bigenda baza jewe narakuriye ihiganwa ryagize reisito uzi neza yuko aragashimwe kanini ya uzotanga hamagara abantu babimenyereye babinzobere ko inzobere gushika no saha mu gutegura urubanza rw'abanyamuziki batanga imodoka nisimbizi karacha widandaza akarocha widandaza rero niko kabi none mwase kumvuga gumanda mu magupe wa WhatsApp nta numwe muri karazana izina rya Simbizi hamwe gusa muri indundi hari indi groupe y'abayuwayi birabagora n'ingene borivuga uburo ndivuga ha ukeneye gutanga imodoka hamagara je yego abesha ati Sadbiyo batinye Kiriku ku ndirimbo aha nihe ko nubundi nubwo uja guhiganwa ataco yo hanoba ntiyazimye uravuye rukajya inde yazimye hano yirukajya ariko uravye umuntu ashobora gutahukana gashimwe n'ikiri ku modoka wa kamera utahana Simbi bro turondera amahera dukora ibintu biri solide hamwe umwana yishimira yuko witwa se Ombaga bro dukore imigambi iri solide nawe yacyandukira ama audio ngabwete muje narahunze like kamera bikuza kuri ama audio gutuka life style ama audio ndunki ambwa ati ngo bucanza ngati ngo namubwiye ati ibi kandi Big Fizzo nafyina aramutsaje mbunoserera witonde we no ufyina ninde namubwiye ati byiterabwoba byaheranye na 2015 waramuvogere je nibereye aha ujya no personnalité publique je uri public figure ndakubwiye ikintu kimwe hononse vuga ati narabivuyemo yego dansoka nta commentaire nimwe nokora kuri wowe mu gihe uzi yuko uri public figure uzeza yuko hariho abantu bakufata nk'akarorero none izi stories zabaye kuri roriro baze ngo niwe nyene zibayeko nabandi bantu batanazwi bimaze kubako ne ko ikintu byaciye bibaye binini ya kubera roriro kwari public figure kwari personnalité publique rero nucumbuza kuyiraho commentaire nta muntu azopfa ndise kubesha nta muntu azoduga agere urugero ruriro yigeze kugerako ntawe akuna kwasimbizi akuna kubera ndabikubwiye kandi muziki urageza gutera imbere uno muso hari yuko Kiriku Double J Fernando n'abandi badashobora kurenga urugezo Big Fizzo naro bagezeko ndakubwiye Big Fizzo naro okay roriro sindakubwiye Big Fizzo naro okay roriro we roriro burya rasumba Big Fizzo ndakubwiye urugero yamenyekanye ko burya urugero roriro Fizzo yaza kugura isura muri clip za roriro bisigura yuko hariho ijambo ruraba kwirenga kwicara ngaha
bakamwumviriza twe tukanuma. Yego. Ambye. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza aho muri hose. Mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sandoga ikaze wese uri kwarikuranga uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, mu Guvya bara muravuga Martin Sabiti tabe Dubai, Canada, Oscar, Zambia, Malawi, Mozambique nandi hose mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi dasanzwe kandi autogira mu higiye kwakira umutumire adasanzwe umusanzwe muzi musanzwe mukunda mu bitandukanye gitwa Simbizi wasema Vumba. Abakunzi biwe muri commentaire muraza kutwereka n'imitima myinshi ariko n'abansi muraza kugerageza uburyo kimuza kutwireka. Turagoye kaze G-boss. Jambo sana. Umeze neza? Je nta kibazo na kimwe mfise. Namahoro. Namahoro n'umutekano. Uramutse abakunzi bacu dusa abantu benshi bagukunda hano kuri African TV. Yakweli. Ego. Ariko rene habojije ko harimo n'abakwanka. Babanyanka baravuga muga abakunzi baranuma. Ego. Abakwanka baravuga ariko abakunzi baranuma. Yeah. Yeah. Ego. Ko babimeze. Wize gukontrola gute abakunzi abansi bawe gasimbiwe? Iyo bampe ngufu. Buya control y'abansi yanje hari n'igihe ndaba challenginga kugira mbone uko bagihari uko bavutse amahoro. Yeah. Hari igihe birambabaza iyo bamaze iminsi batariko baravuga. Atariko baragutuka. Birambabaza kabisa. Muranda baramutsa sometime ati bite muri ivyo mwari. Ego. Ntimwa telefonye mwagize commande y'akaduga kuri Oze Logistique. Fata ijya modoka yanyu muyihere Oze Logistique ayibadandarize. Badanaza imiduga. Ibaza n'ivyunguka rero. Vyunguka gute? Vyunguka kugira ngo ibintu byabo bice binashikana kure gose. Oya. Ndawiga no kimwe Frank. Hari abapeti bamaze gupfira mu makonvoi. Mu makonvoi. Ugasanga bagira isanganya mu nzira agiye kuzana imodoka muri Tanzania kagira isanganya. Yeah. Hari n'abantu usanga batazi n'ingene imodoka uyigura, birabizi. Ugasanga baribwa. Yego. Imagine nk'ubu uragiye nko ku masite. Aya masite niyo bagura kimiduga. Bagura ku miduga. Hari amasite y'ababandi. Ntushobora kumenya ati ni site iri officiel, iyo kabisa iri sur. Kubera ubigurira hanze. Yego. Niyo mpamvu rero ku bantu baba batabizi uriyegereza raba bitwa ba Oze Logistique nibyo bakora. Babikora kubera impamvu mpamagarira abantu baba bakora ibintu mwene ivyo. Nk'uwisabiye imodoka uri ngaha dans 2 semaines bigushikiriye nta stress ubufise. Kandi amafaranga yawe nawo yajugunya nawo urabahereza inoti uza buyishutse. Shayibaza nk'ubu uko manze nka ya supu ya Nuru. Ego. Ukayibona ni supu ugatanga n'inoti mugabo mu nyuma ukayina kwizo gushikira ukabura. Ukabura canke mu nzira ikaza ukumva ngo caguye mu mazi canke byagenze ukushayagira isanganya mu nzira. Numva yuko vyofumwa hereza inoti umuntu. Umekinga shwa yuko imodoka zo yikuzanira. Canke mbuyo gira ingorane ubazawe. Yeah. Niyo mpamvu rero bisaba rero mugabo n'imodoka uba wakomanze ziva hanze. Ego. Apana izi ukene nyene imodoka uvuga uti ni brand new. Yeah. Niyo nyene ngomba nkeneye kuyitaburira jengene mama yangu mbaya yisugi. Ego. Biture rero babiture Oze Logistique company. Okay, babiture rero kugira ngo kumbura bashobora kubazana imiduga kandi numva ko vyizeyo. Urinzo mva simiza arinza avugira ibi. Murondera Oze kugira n'umujene akiri muto. Ofata urumva ibihe turimwo ni bihe byo gufata amariski kugabanyiriza abandi amariski. Abantu batinya gufata amariski. Urabyo? Rero muri abo batinya gufata amariski nabanavuga ati umvise ko tuko turakaranga. Nimce ndamwavuga ati nahantu ko ari saze nyinshi. Kumbe ngwa numva kamoto ari ya kimikeke. Uwahe gose kabisa. Mahera utari bugure n'inzu uyubakisha umubiri. Ego kabisa. Nimba rurugo bafungura neza kabisa maze kugendera mu entertainment no gwasimbizi kabisa ruri mu zambere. Neza kandi mikeke sometimes ntandwi heranye nibaza ko hatari ibintu vy'ishombo gituro nka zine. Uzima ni sawa. Abantu benshi simbizi bakwita ngo umuvu wayu canke umuntu kumbura atazi vyarimwo kenshi ku maposti yawe wamugira ntihabura abantu bagutuka. Ubuzima bwawe bwo kuri media n'ubuzima bwo mu rugo bumeze gute gasimba? Handi president. Sinabikubwiye none. Ega ikintu ugomba gutabura nuko. Burya igihugu gitwebwa gutwarirwa ngaha. Ego.
jeha ndahatwara uyu mubanyi ngaha akahatwara une buramatari uri baramatari mbana buramatari ngaha Wow. nawe apari yuko atwara intara hani kurugiye mugabo yahishitse buzaba ngaha ujyo ifara hatwara ajya katwara kwa ministre hari yafa abaminentere kwa ministre nawe ne hajya nawe ntajya ministre hajya mu rugo iwe kwanza ni president sivyo cyatwana na oya ministeri urumva niyo kubera kugira igihugu gihungabanye hajya bamwe ngo cyahungabanye ni ingo nyinshi ziba zahungabanye rero dushoboye kumentena ingo zose zo mu gihugu cyose yeah none ibisuma ntibabivuka ngaha hari umupete yavutse ngo basa n'ingoma babyaragura ngo ko arabyara ibisuma byo mu mbona kazoza ndoivo hari ubyaye umwana utari bumupangire imbere ati bizogenda gute ukamuha imbona mutegurire kazoza uzasanga baye igisuma cyangwa imara mu mbona kazoza erega igihugu umenya ko igihugu giteye imbere iyo harimo ibisuma n'abamaraya nukunda ndakubesha yego umenya twogenda imishiha uronka indaya hari n'igisuma kiba kibi gitoke akagazi k'ingurube mbwe ubusuma bumwe bw'abateka mutwe bakoresha ama computer mana babateye imbere bakoresha AI yego aho wagenda hariya mu rutoke ngugiye kurondera umusuma bakoresha AI kiyoze kandi rero urumva rero impamvu rero igihugu gitukeneye igihugu giteye imbere rero harimo nyine urumva abateka mutwe n'abaki maraya yes ngaho sindakwifurije mu kuzobabyara mbona bazobe ego abifashe n'abateye imbere ego batera imbere bafashe igihugu biraryoshe kubona ufise umwana ariko araserukira igihugu ariko araduza ibendera ry'igihugu mu makungu nganda kubwira umunsi wumvise ngo imishiha harinda zomenye ko hateye imbere cyo ndahikubwiye imishiha mbe ni he mingo cyanku abantu bazi imishiha muri commentaire baraza gutubwira bejare hari imwe ejo nari kumwe n'umugenzi wanje ntuzenya yitwa Eraste nari namuherekeje kwimbura ibiraya ego ahantu twaca naraharanga avuga ati apeti ariko barahubaka wana bimwe bavuga bati kera ukize yakiri wabo ntiyasubira kuduka bwa manu no munsi abapeti bariko barubaka iwabo wasanga inzu za gasekebuye usanga ibintu bimeze bon nari kumwe na ntuzenya akubwira ngo president propriétaire directeur général mama yangu PPDG yitwa Claude uraza uruganda gwa kandi ariko arubaka igitega uruganda runini cyane ariko arubaka kandi cyane ati rero kuri runo rukundo ukunda igihugu ukunda n'umutumba je ndakwijeje yuko mu mezi angahe afere y'ibitoro niya bitaratora umuti oya ubu systeme turahindurana igikandi kigurwa ngahe yes kandi ubifashemwo yego naguze ibikandi bitatu yego ubu ni ibikandi kubera iki yego naramubonye mu iterambere muze afise imbona akazoza afise amafaranga muri kino gihugu teye ubwoba bro kandi bakiri batosha naramubwiye ati umva yabonye video ndi mu mirimo mwe yacara telefone ariko arambwiye ko ariko arubaka uruganda yego yarazi ko ndigitega teganye ndigitega ati nanje ndigitega durire ku ngoma cyandazinga ubwo ngene mu boss akuhamagaye yabanje kumbwira ngo none wowe ngo warampebe ngo ati muze wono kuronka bose baramuronka umubosi wagukeneye akuronka bwawe umukeneye nkumuronka ashenda yamanika ati gendo subira gukurondera ari kuwe undondeye yego nenda kubesha yani kandi nako bosi akurondeye ntusubizamo kabiri ejo twaranamanutse asha no muhiriwe ngenda gufatira taxi yo gutaha nta no kubanza gushika muhira baramoyika muri no boss baramumutwe wego kweli yes nisimbizi wase mavumba aho tujakiye kuri musiko dufashanye bitandukanye ego dufashanye nk'abantu uru aguzi bugikandi fresh ego kandi boss azogera ariko reka twizere ko mugazo bamenye iyo byavuye aho reka twizere ko bitoro bizoboneka kugira ngo ibikani turizo turazibikoresha cyane oya biboneka canke bibura kwanza twati profitire kwanza kubikandi dukore kwanza promo sawa kandi safi sana igikandi kimwe ubuno kumwe ibikandi nta ubuno kumwe ebana ni kandi yes mundwi iheze
aho hagiye kuba ku ncuro ya 10 na kangahe Isanganiro Award umuremvyi Satbi Citron Bafre n'amabuye umwe barimvye amaze kwandika amateka mu gihugu cy'u Burundi bakoze ibikorwa vyiza bamenyekanisha igihugu cacu ndetse no musi yahora mu bihugu bitandukanye gukora ibiteramo yaraye yanditse yuko inyuma yuko bashizemo indirimbo yiwe kirisese ko iri mu zizohiganwa na zahani he n'izindi yaranditse asaba ko atazopfa basubiriye kumushiramwo kuko atagaciro bigeze ba simbizi gute ubona ibijanye n'ubushimwe mu Burundi ku baririmbyi bo ikijanye n'ubushimwe mu Burundi ku abaririmbyi barafise ikibazo ni hamwe nyine abarundi dufise ingeso mbi yo kudaha agaciro abantu bamwe burya mu gihe nk'igihema mu gihe ntaragira indwara zo mu mutwe mu gihe twese turasara mugabo nitunganye ngende gusara mugabo mu gihe basa ubusazi bwanje no bamfise peut-être kuko ufise intumbero none sivyo ntaje kwa Rojante ngo bamimbe babone ko naparanganye byarutse burya ari abantu bakwiye kuba consulter imbere yo gutegura ikintu uravye nka Isanganiro Award uno mwaka bazotanga imodoka nayo no kugira Isanganiro bazitanga imodoka ni kubera babonye yuko hariho uruganda rwateguye competition ruhereza imodoka ko bagati none gasha uruganda tabihwaniye n'umuziki nkeski radio yoyo n'umuziki ari directeur urumva kandi uruganda atana sponsor rwigeze rusaba mugabo Isanganiro Award yoyo irafise abapartenaire ba sponsorize ugasanga beno bigenze neza nga rero jewe arama reforme niba mwe kuva nk'igihari namba ntarapfa cyangwa ntaragira ntabura n'ikindi kibazo uzi ko urategura ibintu n'unconsult mbaza ati ibi bikorwa gute simbizi Isanganiro Award bamaze imyaka myinshi bari imyaka ingene babikora kivyabo ubu twarazanye ibintu bihanye na 2026 ngende ibintu bigomba gukorwa uno musaba artiste bose afere ivyunguka ivyunguka urazi ko ari je nabitanguye ntaramwe bagiye kubyiyitirira ivyunguka urazi ko ari je navuga ati dukora ivyunguka namba dukeneye kubaho natwe duteye imbere namba dukeneye natwe kuja muri yo mbona kazoza 2040 twifashe ushobora kwigaburira sivyo 2060 ushobora kubuteye imbere sivyo hari ingingo dutegerezwa gufata rero abarimbyi bacu barafise ama illusion hari ukuntu bihenda yuko ari ahantu bamaze kugera kandi batarahagera uno munsi nka wumvise nka Kim Kardashian ariko atana amajambo na Kanye West bapfa umwana nuko iyo saga irashobora guhera umwe ayivanjemo miliyoni nk'amajana y'amadolari sivyo mbese bengaha nta saga n'imwe y'ivyashari hari bifu nimbamba je ryari navuze commentaire imwe kuri Big Fizzo yandunkiye ngaha ama audio ariko arantera ubwo none umwe waramubahutse navuze gute umurivyi nka Big Fizzo navuze gute wavuze yuko bon bitako sinavyibuka gusa kantu kabaje abantu benshi niko ngo yagiye yivye leta yego ikada neretse yuko no nikanga haje maze kuvuga je yuko atamera bunosaba paeje bon miliyoni jana oya kwe kubera kubera ivyo nkine birarengeye 100 miliyoni none kubera kiyo zino ne yanse kuyatobora baramwara nka kuyatora yego vrem saho yuzuma yego yaravuze ati ivyo nkene birarengeye ayo hariho urugero rw'izina ubugezeko uravyumva ubukeneye byinshi kugira bishoye kumashingana n'izina ubufise ne Big Fizzo ntigeze kugira manitiriye muri ville yego eske izina rya ntibagize ama commentaire ati iyi si niveau y'ibintu nka Fizzo hariho izina riba riri niniya abantu baba bakutize ko ubunini buri proportionnel n'izina ubufise kuvuga yuko yahunze sivyo aprefera kuba cyane hanze kubera ngaha nta bintu afise avuga ati biri proportionnel n'izina afise donc umvise Big Fizzo ukubyo cubona uruntu runaka hari uruntu ugomba kubona yes true amazina ni manini dufise amazina manini nivyo namambwiye n'abantu je no mu boss twari kumwe nambwiye ati dufise amazina manini mugabo muratinya kutwinvestamo kandi impamvu ni twebwe ayo mazina yacu dufise
tugomba cyo kwiyumva yuko turi bihangange no kubasumba kugira umubose go telefone ukamukopirako umubose aguye contrat iri clair ntuyubahirize motif ngo nuko ufise izina nini ngo the big brand boss wacu mukura bwaro nk'amafaranga aguhereza hama ntuvyubahirize niyo illusion rero ihari nta namwe nigeze ivuga ko Fizo yivye leta urinze wumva umurimbye nka Big Fizo agera ku rugero ngo kuba yatuye amafaranga atarayishura ya payeje Bantu Boy barayihaye note mugandi ubu ntara ayo mafaranga ntarishura cyagiye tubona inauguration ya Bantu Boy yari amafaranga ya payeje none really hari amahera bahawe na payeje na John Elari abo sana batara ako John yari mu kazi ariko urabibona mu kazi none kibazo none nibindi ko ndakubwira rero hariho ibintu tugomba guhindura namba helma turi mu kazi kubera bajya baragenda baduhanahana dufate nk'ubu Big Fizo yahawe nk'inoti par exemple igane mpamvu nanje nshobora gutinya nanje gutura ayo mahera ko hano yatora no sanga nanje buzinge ndai kubera nabayahawe usanga batigeze bayishura navuga price yes kuko hari abantu batubonamo ubunini mugabo ubwo bunini tukaba tugomba gukwepa ama realite yabo n'izina rikuze twemeranye umuziki wacu warateye imbere mugabo abanyamuziki baracyari hasi tuvyemeranye kumvuye ko Big Fizo Sadbi n'abandi bo bakiri hasi ikibazo gihari n'ubu nyene okay ngira karorero k'ikintu kizima uvuga ati ujya n'umugambi je narakweretse ndi ruguru umugambi wa Eraste yahereza akazi abantu barenga ijana bari mu murimo bariko bararima umugambi wa Satbi uhereza akazi abantu ninde kwatana ama concert bakitegurira basi batanga akazi basi n'abasiti n'abakibasi baze gukora barindira yuko abantu babahamagara kugira baze gukora concert nabarimvyi bangahe ngaba bakoze amahiti fata za Berisima ufate zande bikoreye concert zingahe zabo gatwe kabo ntazo yaro none umva yuko bateye imbere udashobora no kwitegurira festival yawe Bavuga price so tuvugisha ukuri so tuvugisha ukuri namuvuga ko ateye imbere none Fizo ntiyategura ama festival de l'independance ntivyahomvye hari abantu yaronga kubera iki kwiyumva yuko bijya vyahomba kubera kwiyumva yuko ari Fizo nta publicité ngeneye singenere kugira iki wagenda ugasanga uri kuriraba muri Canada ntiyagiyeyo nambari hariya yakiriwe n'abantu batatu muri concert 3 personnes un des trois Big Fizo yego urabaza abantu bariza hariya za Alberta un des trois none duhishahishe gabra bipfira he kuba aho bipfira no kutemera ni kuto kubali matokeo urabimba gapro niyo mpamvu navuze ati iyo abaririmbyi bacu bemera de réalité bakavugisha ukuri nituzokoma amashowbiz tubesha abana tubesha urungano ntibikunda ni hamwe usanga buri generation itangura bushashe nayo ne kubera iki ntacihabwa kugira bandanyirizeko kuma tuzotangura bushasha gushika ryari dukuze ibintu okay example none singijya wadi twateguye ya Superbeat sivyo umuntu ayipanga uko acahaza abantu batume na edition ya kabiri idashobora no kuba oya edition ya kabiri kakuba gute none yo bagute edition ya kabiri ata musaruro uri muri edition ya mbere bamugisha kuzana ikigori bamugirambo umeze neza urakoze gusa turacyari ko turakora mamugisha tuzana ibigori iwanyu mwe munajya ibigori ibaze vura muntu umushinga nayo mu rugo kabisa wow cyangwa nzi inde twaduze gufunga oya kigisho ni hobo yego Digisho ni sawa. Uvuga mon frère. Yego. None? Yeah. Kugira edition. Ya kabiri ihari. Isanganiro wambajikoyo cha Sadbi. Yeah. Yaba isanganiro wa what? Hariho umusaruro yatanga ku baririmbyi. Yego. Sivyo? Yego. Na murimvyi numwe atokwifuje kuyijamo. Sadbi niyo vuze ati ngo jingiyo ndayirengeye. Ayirengeye yamaze kujamo niya. Urumva bro? Ivyo byose peut-être byava ku bushimwe batanga. Sivyo? Berisima bamuhaye karato ya televiziyo cyarayigurisha. Oya, rozwa iraba muhira. 14 pouces.
idusho za mbere babaye nambara amashugwe bamukombozi Bifese arigeze kwitahana bifese bamuhaye karamu ubu ndakubwiye ati agaciro kanje yeah petete bazokama baje kunshira kwa amashugwe mumenye yuko ari ama reforme turiko turazana kuvuga ati muratanze imodoka sibyo ndakubwiye ko abarimvye b'abarundi wo ntazi senzi nyina wo ntazi nyina nzi nasenga wo ntazi nasenga ndazi umuhabara wiwe cyangwa simbura aho ndakumenyera tu yego jewe dutegura Super Award yeah turi mu nama nababwiye ati ukuntu nze abaririmbyi ngene bameze ejo ntuzobone bakubise ngo ibintu ntavyo nzi abaririmbyi bose tubaheze link byandikisha nitwebwe nababwiye ko wo ntazi senze nyine nzobasanga inbox ndabamotive kwiyandikisha ariko twabarungikiye abari wenyene aduproposa guparticipa haba bamaze kwinjira yeah tugire de liberation dusigarane 20 les 20 bazoba basigaye ahigana les 20 bazoba basigaye kugira tuba proclame le 20 kugira tuba proclame tubashire ku ma ecran yuko ati aba nibo barenganye bose nzubanza kubasinyisha amakontra bose yeah mbaye ndamusigurire competition ajemo yariyo nishizo umufasha yeah and nuwari hanze twe twabisana uyisinya electronic kandi ikiko ari mu Rwanda Double J ari mu Rwanda mbunda ya Estanisha ari muri Kenya Adrika Kim ari mu Rwanda na CGC ho yarari CG ari mu Rwanda yeah mbwa bose barasinye yego n'ubugene wogenda muri direction ya Superbat urasanga dossier y'ama signature y'ama contrat de participation y'abaje baririmbyi bose muri make vyari professionnel mbwa sinibaje ko ubo gusinyira kubera ya mu gihe ariga ariko yateguwa neza nka isanganiro ari GSM Mavumba voilà uravuga isanganiro award rimaze imyaka myinshi sibizi yeah uno munsi nakubwiye yuko apeti bose bari mu byunguka ico kintu umushize makibona mu nyungu ziwe yeah of course wowe ukeneye ko azo posting ibyo bintu byawe si branding bari karagukorera lo minimum muramureze ma frais de participation nuko vyaga kwiye kuba bimeze burya yego isanganiro award rimaze imyaka myinshi kandi ritunganywa n'intare ribonye zitandukanye harimo ba Christian Savier mu muziki w'Uburundi barawumenyereye baherekeje barimvye mu mahiganwa atandukanye za seka n'izindi zitandukanye ku mugabane wa Afrika uno munsi kuba hari ko haraba amaherere ahuza gusanga Sadbi Melanin Boy Adrika Kim n'abandi bose bariko baravuga yuko iryo higanwa atajyo wemera mbe ntibazona subire kurota babashira mu mahiganwa ryabo nka isanganiro yego Adrika nawe yanatse ati mukuru wanje Sadbi ni barinze avuga ibintu nk'ivyo oye Savediri kibi bintu nta muco bibirimo bon sinzi ko yararimwo adiwe mu bamusizemo okay nimba atararimo ariko naye yabahaye gasopa nibaze bigere bamushira bundi so arimo uko biboneka ko hoba harimo amanyanga simbi uno munsi kuba abarimvyi bigaranzura muri ubwo buryo mu gihe ari minane mu istandukanye nka ba Christian Savye n'abandi bazi gutegura kubera ko ayo maherere mbega isanganiro award uno munsi kuba yikubisa gashiga kubya ikazana gashime kanini cyane nk'umuduga kameme uno munsi isanganiro award yari kwiye consultation Mavumba ntashaba simbizi kubera iki wewe imbere yuko baransa competition ndi ngombwa wewe n'ibintu utarimo ibintu bigenda baza jewe narakuriye ihiganwa ryagize reisito mbwira umuntu amaze kudogera Super Award abagidogera mbwira umwe wumvise yidogera Super Award umwe mu bariko barahiganwa twumve ndagahene yaridoze yuko bamwivye Nigeria yamwivye si passe c'est pas organisation singene competition ari uravyemeje ko bamwivye gasiba uravyemeje ko bamwivye yidogeye jiri kwa none jiri none ko yagiye guharurira ku manota atariyo muri make barivye nurajeve maze je contre vraiment wavyumvise oya kweli oya nanje bro simbi ihiganwa wari urimwo uremeye yuko habaye mu busuma je nari muri watunganije naho nyene nari muri organisation branding no yuta ntidoge ngene baharuye yego hari ibyo jewe ninjiramwo jiri je sinaza kwisinayitegeka mugabo jiri desize gukora ivyayo ifanye byabo c'est pas moi kubera ihiganwa imbere yuko riba
hari amategeko batanze aza gukora mu guharura n'amategeko atakurikijwe none nimi none jiri cihitamo amategeko yayo kandi yari yatanze amategeko azokora kuri finale hamwe bagace baharura bakoresha yandi mategeko utazi yo yajava bakoresha amategeko yahinduwe wewe numva yuko ari imyanyo bari bagize mva muri ico gihe vraiment kandi narabivuze ati impamvu jiri yakoze kuki nayo makosa yatumye na suite ingene higanwa ingene ivyavuye mu higanwa bitagenze uko byagomba kumera kwa tumenga imodoka n'umuntu bayigabiye ata competition yayigeziwe kuko ushaka kunsigurira ingene nyakirikuye bwa mbere avec 87%. Alvera ya postinze mate midi so akaronga 57 ekari 30%. Muri cyo gihe niyo mpamvu cubona uwatsindiye adaposta kubera ntibigeze bahereza agaciro abarimvyi ba posta. Urumva bro? Nani ko ndakubwira. Jiri yahaye inguvu cyane umunyagihugu atora. Kuko urumva ego imodoka rumwe n'igihugu yayitanga. Mugabo uruganda nago rwamvise amafaranga. Rwarukereye ijya porter. Ego. Urabyumva? Kuko wenda ndagutoye, ndaguhaye vote n'ijwi ryanje imodoka yanje ndayiguhaye. Mugabo uruganda nago rurakeneye visibility yago biciye kuri wewe. Bashiye bafata amajwi yose y'umwene gihugu mu guposta. Urabyumva? Ya considere inshuro wenyene yikanze ku mbuga ziwe. Naho yutacha yidoga avuga ati je posté maintes fois. Mugabo inshuro zose nigeze na postinze bazigwije n'ubusa. Niyo mpamvu muri finale ga Super Beat Award mu mategeko batanze imbere yuko yiganwa ritangura. Kwari uko bazokonsidera 50% ingene umuririmbyi wenyene yavyitwayemo mu guposta. Nizingaru kucubona ko je fete ingene meze bro ndiko ndapanga ikintu. Ahantu hose ngenda ndahashira code. Namba uruganda nka Superbat rwari rukeneye visibility. Kuja tuyeze importance iyo visibility nizobera ku ruganda rwa Superbat izobera ku ruganda rw'umu brand ambassador. Kugira ngo brand ambassador tushobore kumutora tumutora gute? Reka turaba posting akangahe. Katubone ko igihugu azogishobora. Ikibazo gishobora voila. Rero rero jiri kuko nyaje kandi sindayinjirira. Mugabe kibabaje nuko batigeze bakonsidera ivyo kandi ari uruganda rwari rwabitanze. Ingene vyahindutse mwa jase. Bashize aho kuri kwabwirizwa kuba kuri kubera ko indirimo nkana hanihe kabisa nubwo mwari guhiganwa gute mwese kabisa mutangana gute aha nihe kubi ya mbere mugabo mugati amanota yaronse ni menshi parce que ntibigeze bakonsidera umva amanota yabaye menshi cyane gusumba abakoze cyane ufite irya higanwa ryari kuryoha iyo basumbana amavirgule biva na challenges ariko zirahaba uno musi rero ibaze nk'ubu badanga kiriku yabo wa mbere afise nka 58% wakabira yakubita 57,9 urazi ibintu bekubera ubu true rero bo baki bahitamwe kugira amayikare manini nibimba ndiko ndakubwira no muri Isanganiro wadegura kuri edition ya mbere wo kubaza ati watanye Isanganiro yawe byagenze gute yahereye inyungu ya amavantage afise barazikubwira barakuvura ibintu vyiwe baragira ibiki mugabe n'abarimbye bakubwira ati ntunababona nka Fernando mu kiringo ciwe nta kintu cahata voilà même nous mwaka uheze yari Pastor Lopez nigira kabiri najo nukumenya ati none eski kweri ubukweri radio zirashafise power cyane nk'ubwa mbere nijura gikonsidera ubisiri kuri rezo sose yiringa ku matelefone eski none uramaga bro mugabo urumva ikintu gusa kibihe gihari cyo gusa cyo gukonsidera cyo kuvuga ati après edition ya mbere nambiheze warenge muri edition ya mbere suivi we yari imeze gute uramaga bro nawe byo kuba ati gutanga imodoka kugira abaririmbyi ntibari no kurivamo cyangwa bari considere giyo ba consulta nari kubereka inzira imeze neza kandi byari kugenda neza nta n'umurimbyi nimwe aba yarivuyemo kuko naba ayi bataririmo twebwe twarifuje yuko muri Super Beat Awards Kasabi ahigana yakoze yasavye amananiza tuvuga ati no intebe kandi ari competition cyane muri Super Beat Awards ni brand no fa kumushira mu bintu bibone twebwe twapfa kumushiramwo oya byaviwe mwarayaga hama mukumvikana mani base do donera hari ngene biyandikisha urumva bro yego nta muntu sise twabatora
urazi nk'ubu nk'uruganda yeah yani company bacutora abantu ngo ushize ngufese bari muri competition nabyo gacavuga ivyo bintu ntavyonzi impact direct no kuri society kuba uno munsi Sadbi yarashikirije ibyo bintu vyari bikwiye ko asuzugura ihiganwa nka Isanganiro Award suzugura simbizi kuko de notre part naryo ne kugushira mu bintu ton consentement nane baba gusuzugura ariko imyaka yose niko vyari bimeze Sadbi si bwa mbere yaraje guhiganwa muri 2026 abapeti bose baraza agaciro k'amazina yabo sivyo uko media ikura niko none ingizi byashara ego niko na business bose bari muri business yani media privé bro nari mu byashara none utwayitangazo haga ne bari kuririsha bari gushamo kwagusa oya none kugira uyumvira ati ngoma ngo itangazo yanje ku Isanganiro suko Isanganiro isi promote uko twayihereza kwa Sadbi kamera yaduhaye oya abesha ati ivyo umiza gatumze ego iyo detail ntimuze murayirengagiza Bavyumaga bro amaradiyo azwi akomeye injiza amafaranga menshi ego injiza amahera menshi cyane amapibi reportage amaki ibiri mu madiri menshi ego ayo madiri rero bategereza gukira visibilité à tout prix rero arabari byamaze kwitahura bakubwira ati nkoresha gute utunkoresha mu byasara byawinshiramo gute erega nuko abarimvyi bacu badasoma n'amategeko burya iteko rihari kuva 2014 irina sinya ya droit d'auteur yego ivuga yuko iradio giri kuvuzira kurira cinye ukayiri yego soit muragira amasezerano ukayisaba sponsor mukaraba inyungu zanyu za mwese yego cyangwa mukarihana kwiteko rihari ari ama redevance atangwa kuma nuzenya abone soit urariha umuririmbyi kubera n'ubundi indirimbo yiwitabugije ku radio wawe ndacayumviritse Geni droit d'auteur indirimbo yanje bayivugira igiki urabimvaga bro bisigura yuko bari sanse kuba bari hana kwa bose bari mu byashara no mpamvu rero umuririmbyi yisanze mu bintu by'ivyashara batamubwiye ko iyo business ayirimo naho niba bamurengeye akarindi je nka je ntiwonshira muri award tagishije inama none irebe best influencer ntibabanje kutugisha inama yego Sino nimbona gute muravyemeye po ugasinya na konta. Nibisa abarimvyi bacu bari flexible. Yes. Abe bacu umurondeye kwa musigurira ingene ikintu kimeze. Nibi ndakubwiye ati uko babikora kera. Ntuguma uko nyene ugume muri yane 1980 1920. Ibintu birahinduka akazi bindi. Yego. Namba bumvise yuko Superbat yatanze imodoka, iyo modoka abari babiri nyuma ni bande. Namba bace bagenda kugisha inama abantu batazi n'ikintu na kimwe. Haga ntihabuze nk'umuntu twari kumwe pa. Babonye no Savye twari kumwe muri competition. Yatwaye kumwe muri jury. Mugabo Savye nta nakimwe azi ingene twanyengetera. Oya. Savye twari kumwe muri jury ya Superbat. Yego. Sibyo? Mugabo ingene ibintu byose byatiguwe. Savye yijira gusa muri jury duharura dusova amanota. Mugabo kumenya ati ngo Dramati yasinye gute, ngo Fernando Naka yasinye gute, abatwanyiye ni bande, bamera nini baratwanyiye kuyandikisha. Urabimva? Kandi je bamera nini navugana na management ya nawe je simplice timeze gute. Mugabo bari kuyandika. Mugabo mu nyuma ntutsimaze ingene byaparangaye. Wiz designer. Inuzenge yamunyandikiye. Inde Nelson. Ego. Manager wiwe. No yasinyiye contrat ye. Ibyo byose rero nkansabye ntavyaraza. Ego. Mugabo rero nacha wona réussite ingene yagenze kuri Superbat ibintu bira on top bahejo. Ego. Cyo bazango ibyishije inyuma yabyo. Nibyo bihambaye gusomba igihe evenement babonye. Ego. Igihe evenement ofete ni combinaison. Ibintu byinshi batigeze babonesha amaso. Niyo mpamvu jewe urazi ko harimo abangambaniye twari kumwe muri Zuba. Yeah. Nababwiye ati umwanya uzobereka cyo simbizi yakoze muri bihiganwa. Kandi umwanya uri kurabereka. Voilà. Bana muwambe yagiye abugira muri Isanganiro je narabiteguye. Ekaronda bingene bikorwa dutanga imodoka. Plus agashimwe kabaka umukobwa yacikiye. N'umukobwa bakoye ibihumbi 100 n'akoye miliyoni 100 n'akoye imanza ntizingana. Coco. Imyiteguro y'umukobwa yacikiye. Uhamagara igenge ryawe.
bikaza gutora insurira yeah wewe kera ntwagenda ahantu umukobwa yacikiye cyangwa nansurira mwatora yoho wewe munyamusaga wewe nansurira wigeze utora Pastor gira uko cyane yego cyane we twebwe batora dusubira yego cyane fo mu gihe cy'intambara hari umumesha yaje yifite grenade zibiri twese agacha twirukana kugira adisigarane wenyene waba yaciki umva tarubanza ruhari yego mu gatondo gusa niho baza turamashuka turabe yuko yari brand new yari haya miduga yo kwa Oze Logistique cyangwa ari gapata 0 km cyangwa ari gapata yego uravyo yego umukobwa nawe yakoye ibihumbi ijana murenga umutobe mukagira ngaho birahetse miliyoni 10 miliyoni 10 harakunge miliyoni 10 ucukora nkajya rubanza rw'iwawe oya 10 yakoye miliyoni 10 oya ruga yarengi baba yakoye miliyoni simbizi warakoze warakoye miliyoni 10 wewe ruga rubanza kwanje bon ari ngene rwarusa rwaruteye ubwoba kabisa mbere nuko yakoye anga shaka rwari gwiza oya mabone nka 20 miliyoni nka 20 miliyoni basange 10 wakwa 20 oya ruga rubanza antuka rwarubanza guyitse oya mvuze ati basi ruga nuko yakoye anga nka 10 cyangwa 10 na surubanza gwanciya oya kabisa sugwanciya antuka muraza gusona no kurama image ku rubanza gwa Simbizi wowe wabaye muri event mazanye zingahe zitatu uraje muri etat civil gukwa etat civil ari nciya oya kwara nari yari nciya etat civil oya kabisa yabereye hanya kuri Africana oya mvuze aho nagiye gusenyera muri mairie hama reception muri mairie hari umuntu twari kumwe oya kabisa ari wenyene sivya bindi vyingwiza mirongo abandi ingwiza mirongo ntibazisohoye bace bashira mu VIP ari yego ko niko kuri hari umuntu twari kumwe muri salle oya duhejeje nitwe cyo tugenda ahantu urajya inkoko urajya ahantu yego dote yari ingwiza murongo oya kabisa n'imivinyisha nameneka ku meza imbwira kimwe nakimwe wigeze ubona kingwiza murongo hari oya ntivyari biciriritse pe sawa rero urya rero numugore yakowe menshi urabiva rero umugabo yatanze inkwano zikwiye rero namba nayisanganiro ivuga ati nzotanga imodoka we nuko utaje kuri finale ya Superbat warabona neza ati kabisa uru n'urubanza rw'umuntu atanga imodoka bendi y'umuziki abantu bambaye neza red carpet ibintu by'amateka ukavuga ati mama yangu n'urubanza turasohoye rero na isanganiro rero uzi neza yuko aragashimwe kanini ya uzotanga hamagara abantu babimenyereye babinzobere ko inzobere gushika no saha mu gutegura urubanza rw'abanyamuziki batanga imodoka Nisimbizi karacha widandaza akarocha widandaza rero niko kabi none mwase kumvuga gumanda mu magupe wa WhatsApp nta numwe muri karazana izina rya Simbizi hamwe gusa muri indundi hari indi gupe y'abayuwayi birabagora n'ingene borivuga uburo ndivuga ha ukeneye gutanga imodoka hamagara giye yego abeshati Sadbiyo batinye kiriku ku ndirimbo aha nihe ko nubundi nubwo uja guhiganwa akaco yo hanoba ntiyazimye urakuyiruka ryari inde yazimye uraza hano yiruka ryari ariko uravye umuntu ashobora gutahukana gashimwe n'ikiri ku modoka wa kabiri aragutahana Simbi umuduga wa kabiri aragutahana uyu aha nihe yarazimye kandi isanganiro awadi ninde yakubwiye kwitahana ngo amahiti bakubana indirimbo uyu mwaka uheze igasuye umwaka imbaraba mwaka uheze yari gutahana John nyari gutahana Auguste yarigira twara Auguste bon yatwaye sinzi umuntu yitwaye acashwana Auguste acashwana ngo bamwivye nawe nyari gutahana Spox hari abandi bari bakadico gihe ariko Spox yari indirimbo nziza ndatemutse oya ntiyari hit ntiyari ku rwego waza mbe mukundiki Simbizi ndatemutse 2013 ntiyari ku rwego waza mbe mukundiki hari indirimbo 2013 ziri mega Karabasasi yonyaka yose yakora ama mega niyo mpamvu yanavuyemo avuga ati mwarashize nk'inshuro nyinshi harimo za reka mbege na zadeze gataha isanganiro si santime ikorerako kura kuvyishaka bitandukanye isanganiro award Ravion nani ma competition yego Ravion
hari amanorme hari amakriteri samaranga mutima akora muri competition nk'isanganiro award uravuga bro yego isanganiro award sio kimwe na Superbat Superbat yoyo n'uruganda rufise produit rudandaza yego rugomba gukingira credibility yako bariga amarisk yego hamwe two kwihenda tugahereza uyu imiduga yacu ntibazoyiturira cyangwa amabati yacu ntibizogenda uko ugati no reka tubigenze kugira dukingire inyungu twese turagira uravuga bro yego naho gusa mvuga yuko inyungu zakingiwe zarakingiwe mugabo hari ukuza ari gukingirwa inyungu zigasha zibaho do plus uravuga yego rero kuri about isanganiro uravye abagiye barayitahana hari abandi badada bitwa mahangega mana Vestine ahubwo Benis de Belle oya Vestine oya nani ubu nani yaririmbye genda kundi jambo ga ndamubagena umunyengozi wa Eden Banga yeah ba Vestine Anison Vestine mwe nivyo uratoye awadi twara muri 2018 ibintu mwe nivyo nuko ndakubwira si ibintu by'amahiti bro isanganiro kuburyo aha nihe ishobora kuyibura tangara ubonye yitwa Desire inde Mireye nande oya aha utanga ubonye Fajo sayitwaye kiri kunatwariye imodoka muri paeje kiri kunatwaye umugambi ntibawujuguye ivyo naho bisa naho bihuriye n'umuziki yari umugambi ntabwo ari umugambi we ni ku giti ciwe ariko umuziki ni muziki washikira abantu bose bo muhereza kiri imodoka kubera ko indirimbo hani he mu mwaka uheze yabaye indirimbo y'umwaka yabaye indirimbo nziza yakundwa kayi ndiko ndaguhereza karore izo ndirimbo ndakubwiye zagiye ziratahana ubwo bushimwe zari iz'umwaka ariko man reka turindire indirimbo za Eden Banga baza ngo yari y'umwaka ego ijambo yari y'umwaka witonde n'abasani ico gihe baravuze ati pe nta indirimbo yari ikwiriye sinibuka umwaka mugabo 2017 nimba nihenze ijambo umuntu azi indirimbo je nakunda ijambo yabaye mega hit ya John nayo ya kabisa ntani yonze ego simbida umviriza ego utandukanye higanwa rimaze kuba higanwa n'ihiganwa yego isanganiro award bayankira yuko riba rihiganwa kandi higanwa rigira amanorme uravuga bro hari amategeko rigomba kubahiriza rero nuca wigira urumva ngo jengo kwera ngo ndi naka no higanwa uravuga bro sat bien kuri jamwo kumvuze ziri personnel kubera we yashatse yuko akoresha amaranga mutima agashimwe bakamureze ko yari sadbi apana ngo ni kubera ngo gakwiriye ego simbi mu gusozera rero ati Big Fizzo yarandunyikiye amawuzi ariko arantuka bivanye n'amajambo wavuze aho kandi nabonye abakunzi biwe kumbuka zitandukanye baragututse ati simbizi bugira ico wuba kwifata ukurira muri imvyi nka Big Fizzo ukamagiriza ko yahunze igihugu mu gihe tuzi yuko ari kumwe n'umuryango wiwe wa warengereye wisunze kugira ngo bivuge gasimbi yahunze igihugu n'icyo nyaka kibaye gafranike ego ariko navuze ati nende yifatanyije nabijya dekorera kuri roriro none yahunziye ko nkabijya byo mubako byovuma biba ari hiyo muga ntibimubere mu maso yiyo Mola mwepushe mwanangu Zia asiwe kama katoto fulani sikutaji jina la hifadhi kapuni ndio bro heruri ya Big Fizzo mwanangu Zia bro turondera amahera dukora ibintu biri solide hamwe umwana yishimira yuko witwa se umbaga bro dukore imigambi iri solide nibyo nari mvuze Big Fizzo nigeze kumubaza ikibazo c'était en 2017 akiva video ziri kuri YouTube yanjye namubajije ati ni kubera iki uba hanze ukazavugira vacances mu Burundi kuri kutaba mu Burundi uzavugira vacances hanze ikibazo n'ubu wakimubaza barabisubiye
cyo yaraje ari implanta ngaha aragerageza gukora imigambi runaka kugira ube ngana uko ufise imigambi uri kurakorera amaye baye ngombwa rose disho hanze ukajya ukayikora cyangwa ari byo ukagenda amuka kagaruka ngaha niko abastari bose babayeho. Diamond Platnumz se ba muri Tanzania bidasalama haje umubona ari zahe abagiye mu kazi cyangwa kuruhuka mugabo residence yiwe iri he Tanzania ba Fari president zabo ziri he Congo voilà mugabo ukora y'umuntu mengo babahanze yego oya amaga bro icyo nico kintu rero tugomba kure mu bantu satbi abaha imigambi yafise mizima ni ya apart y'umuziki shobora usanga ari ibindi bintu ku ruhande afise umustari nta usanga ububizi nivyo navuze ati kubera atabihari wowe yahisemo kugenda kwibera iburayi urabitahura nikana miyeshe yuko nikimenya amenye hari n'amafaranga yatoye kare kuva kera amafaranga yapaje yatoye kera ige Bantu Boy yagura 2017 2018 uravyo amafaranga yapaje yatoye kera mugane ko ndakumvisha yuko ibi byo kuvuga ati ngo navuze ngo yarahunze yagize iki batahure ati nukunyuka dans quel sens kwara barundi uvuze ikintu bafata ukundi nta ibindi badafata umwanya wo kwiyumvira n'impamvu gushishoza nawe yacyandukira ama audio ngabo ete muje ngo narahunze like kameme bikuza kuri ama audio gutuka life yaga ama audio ndungikira mbwa ati ngo bucanza mbwati ngo namubwiye ati ibi kandi Big Fizzo na Fina aramutsaje mbudusera witonde we no Fina ninde namubwiye ati byiterabwoba byaheranye na 2015 simbizi namunayika nk'umuntu brother uri bikivya koresha umwanya nikurocha umwanya turangana nikurocha umwanya ko yamusanziwe je ndajiwe aransanga nga Big Fizzo akadisha vuba ega none umuntu akazisabu none umusanziwe ariko nawe waramuvogereye we nawe waramuvogereye je nibereye aha ujya no personality publique je uri public figure ndakubwiye ikintu kimwe honose vuga ati narabivuyemo yego dansoka na commentaire nimwe nokora kuri wowe mugihe uzi yuko uri public figure uzeza yuko hariho abantu bakufata nk'akarorero none izi stories zabaye kuri roriro baze ngo niwe nyene zibayeko nabandi bantu batanazwi bimaze kubako ne ko ikintu byaciye bibaye binini ya kubera roriro wari public figure kwari personality publique rero nucumbuza kuyaho commentaire kuko dufise generation bagiye bafata nk'iki bafatira akarorero navuga bro yego rero hari nk'umwe yabibonye mapema aranyika bugate bana hani nyirera kacike atari ngo nganzo maramarira none cyenda kufuka no nanerekana n'impamvu kuko uro munsi Loliro Big Fizzo turabeje relation yabo Loliro Big Fizzo bari hejuru n'abantu bari bakwiye kujya ngaha kuri eka bagatanga ijambo soit là où ils ont réussi ou là où ils ont échoué kugira ngo bivyigisha abandi kugira n'abandi bari mu mwanya ko dufate nk'ubu abapeti bon nta muntu azopfa ndetse kubesha nta muntu azoduga agere urugero Loliro yigeze kugerako ntawe akuna kwasimbizi akuna kubera ndabikubwiye kandi muziki urageza gutera imbere uno muso hari yuko Kiriku Double J Fernando nabandi badashobora kurenga urugezo Big Fizzo naro bagezeko sindakubwiye Big Fizzo okay Loliro sindakubwiye Big Fizzo okay Loliro we Loliro burya arasumba Big Fizzo ndakubwiye urugero Loliro yamenyekanye ko burya urugero Loliro Fizzo yaza kugura isura muri clip za Loliro burya Loliro burya no yamenyekanye cyane gusumba Big Fizzo bamenye isura ya Loliro ya Fizzo ya tayari yazimye kaje dusozerirako yego bandanya ntaco babonye ko itarajya tuzimanye twamenye isura ya Fizzo yego biciye mu ndirimbo za Loliro yego bamvaga brass bisigura yuko Loliro akoze amateka manini Loliro yarazungurutse isi Loliro hawe agashimwe n'umukuru w'igihugu Petero Buyoya wowe uramuzi ya kabisa kare yarahawe agashimwe na Buyoya yaragiye za South Africa muri za Kora Loliro
Urumva bro Yeah. yaruza za stade ya Mahoro Yego. urabaza amateka yiwe ariko arayakubwira ubonarira urumva bro i Buraya uno munsi abapeti baragenda bagaturuna amaclip i Buraya rero yabikoze ryari kera ntiyabikora bahari yitahira ngaha yego urumva bro yeah bisigura yuko hariho ijambo riraba kwirenga kwicara ngaha bakamwumviriza twe tukanumva kamwumviriza yeah kuko arafise ibanga urumva bro yeah gihe ntitwa dukeneye mugabo no munsi ibyo bavuga arakiri bitwungura bavyumvaga bro yari kwerekana akababaro kiwe si akababaro rero twebwe siko dukeneye kumenya kubera bajya barisanse kuba ari bo validere ari bo bemera bakambarira ku nguma urumva bro hama bakavuga ijambo nyine ry'umugabo je ubunyene ufate nkagenda umulidere wa famille ga yego no kwerekana faiblesse imbere y'abana bari ngorane urumva bro naho no bangwaye naho bameze gute ushobora kuvyerekana ndiye aranje ntago mandi strong le problème rero hano munsi il y a des conflits de génération abantu barakura ntibakeneye kumenya yuko bakuze sivyo uno munsi ruriro ari ku rwego rwo kwitwa sogokuru yego papi mugana ashaka kubyitwa n'umwana agacamwihakana oya yarasiguye impamvu ngo ndabikubwira ashaka guma abona yuko ndibye fizo baby baby fizo baby umvaga bras bisigura iki iyo ukuze ugakorana ijambo na mutoya wawe n'umwana wawe arakuba kuko rijya jambo umwana icugabira n'ujya mwana umvaga bro hamwe n'ujya mwana agacari ijambo rica rimukuza n'ujya mwana nawe ntihagera ibihe byo kungana nawe agaca nawe arisiga hasi ibihe bya nakubwiye ibihe bya roriro ari roriro 2004 2005 2006 2007 jusqu'à maintenant nta murimbyi n'umwe arabata sonko no nkurabi by'amavyuzi bro kandi amavyuzi yarahari mugabo no ndi sûr et certain hari ya mu rutokero bari yego bari bamuhuzi ko yarata YouTube ukene kumenya nuno munsi hari ama projet aho raba nandabwiye ati yabe zino projet ayiroriro aba brand ambassador wazo abaje mu bukungu nkizi projet zo kugurisha Primus roriro vraiment niwe indirimbo ziwe ziri paka nuno munsi aso indirimbo ziragerayo mugabo iyi comportement nyene tugira kuvuga urumva ibintu bidakenewe barabibona akavuga ati no mujama twoja nariya gusanga n'ikiduga cy'abandi yagituri asharika kumuhereza amadi numva bro niho ndakubwira yuko uno munsi cyo twaye tubakeneye so guterana ubwoba ngo simbizi ngo wowe nzokwereka ngo nzogirika ngo ati wonyereka ikintu wonyereka ntarabona n'icyayi nta kintu nakimwe umviza braza nta kintu nakimwe je bonyereka ntarabona niko tuwahisha gufungwa maze gufungwa kangahe baragukubita maze gukubitwa kangahe ko kwa Natasha barakumomoye none nongangisha gukubitwa nongangisha kumfunga urabyo abatazi nkuru ingene simbizi yakwiswe kwa Natasha kunyica ushobora kuza ugasanga ni ugi Mamva Kabras. No, izo sivyo bikenewe pour le moment bro. Ego. Hari ibintu tugomba kubaka. Dufite ingumbo turi kumwe twese birashoboka niyo politike y'igihugu. Ego. Namba dukeneye kuba mu mbona kazoza. Sivyo? Zana ivyawe, zana ingufu zanje tuzishire hamwe. Izo ngufu twoshira hamwe tukatera imbere. Tuzikoreshe mu kugwana. Ukwicana. Yalo. Ivyo rero niyo ngwane zihari, ugasanga abapeti baraduze ba dramati, bandi ashobora ku muvuduko, ugasanga ni nka introduction. Y'umuvuduko rero yariko muri 2004 2005 2006 uzana gapande gato bamwe bro gato karuka kera uno musi bru ishari bagaca birangirizaho nyina agashaka bagaca anibagirana nabo bapeti barabazungura ba Fernando yarazunguruza isi ubu n'umubaci Joseph ntibabace ari mu bikorwa vy'amaboko si urazimano eske ugiye abafise company n'abakozi abakomanda ari quelque part kuja kuri tele si biba ariko yavyitwayemo nabi umuziki yawutwayemo nabi yego aramuhaye izina arashobora ko yarosagataye nyene ko kubaza mugabo yaravyitwayemo nabi
ndabikubwiye hari impamvu ndabikubwiye ko ndabizi la majorité y'abaririmbyi bacu ariko arubaka inzu igomba yuzure Igitega ngorane urumva ko mva ntiyavyitwayemo nabi umuntu ariko arubaka inzu mu mahera yavuye mu muziki Saura bandanye bonne chance yes yari Simbizi wasema vumba Simbi ijambo rimwe ko kunzi umuziki w'Uburundi ijambo rimwe ku bakunzi bawe ndabakunda tu n'umuziki ndawukunda yego kandi siniteguye no kubimukira yes yego ni Simbizi kandi ibintu mba mvuga ngaha nta mutima mubi oya kibazo umutima mubi bazi bavyegereza umutima ntibazi bavyegereza umutima bazi bavyegereza umutima bazi bavyegereza umutima kuko n'ijambo riba rifise barifatira umwanya yabishishotse ugafata umwanya ukavyumvira ko amuga tuvyegereza umutima yego ucubana n'igico nagombye kuvuga icarico yego nta nzigo birimo ntabwo n'urukundo mba ndabakunda bikivizo ndamukunda aranabizi yego rero ndamukunda n'abandi bose bimba ndiko ndavuga sikubwabo kwino si twiriko tugenda hari amageneration ari inyuma yacu ukuri bo batinya kuvuga je nzokuvuga nakubona nuko naje bazomvuga yego nibabona yuko naferinze canke vyansi ndiko ndaba nta kundi nanje bazomvuga yego yes ni Simbizi wasema vumba umwe muntu afite uruhara runini mu muziki w'Uburundi umwe muntu afite uruhara runini mu terambere y'abarimvyi batandukanye ngahanya mu gihugu yes ni vyinshi yavuze kandi bibe vyinshi mwabigiye muravyumva ati nta kintu na kimwe kizokugwa mu Burundi c'umuziki ntarimwo ko kigende neza yes sinarivuze ubu biravuze le 4 avril 2023 yes muri commentaire nambege muravuye muri Congo nawe muri commentaire muraza kutubwira mbe hoko nivyo Simbizi umuziki w'Uburundi nikirumara canke ntacamaze ndagushimiye cyane Simbizi ndagushimiye cyane bwana journaliste yes. Nundi muzogaruke dusesangura yego merci beaucoup wasa duhirikaye kuva ku ntango gusha kumera asante sana